tubaramutse bariko baratwumviriza mwese mukurikirana Samirizi Iterambere FM ariko kandi mukurikirana nimbonesha kure Gitega Entertainment TV haba ku murongo wa Facebook ku rubuga Facebook hamwe no ku rubuga YouTube. Tubaramutse cyane tubahene kaze mu biganiro bicanga ku Samirizi Iterambere FM. Igihambaye makano kanya ni ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro twateguye ku bw'ikigo kijejwe incanco mu gihugu PV mu mfunyafunyo, hanyuma kikabikora kubw'amagara meza bifatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya asida. Kiganiro rero ni mu rukurikirane rw'ibiganiro bindi twatunganije biracanga ku Samirizi kugira ngo nyabona bibe isoko ry'amagara meza mu guhimiriza abavyeyi n'ibibondo eka nabo bose begwa n'incanco kuzitabira. Hanyuma kandi tukama dukebura abavyeyi bene kujana abana ku rucandago kudasiba no kubikurikiza nkuko bitegekanijwe mu rutonde rw'incanco abana bagomba guhabwa. Uburemesheje ikiganiro rero no munsi ni Jean de Nkunzimana ariko kandi ndifashisha abatumire batandukanye bafise ico bagomba gushikiriza mu kibano kugira ngo incanco zigende neza mu gihugu. Mu kanya rero ndabahijambo kugira ngo kino kiganiro gikunde ndi kumwe na Nduwimana Françoise no muremesha kiyago hajejwe amagara y'abantu hajejwe ubuvuzi mu kibano ariko kandi ndi kumwe n'indongozi ya quartier Nyabisindu mu gisagara ca Gitega n'intara ya Gitega ko muga mukuru wa politike. Ndi kumwe kandi na Manirambona Jean Bosco unawe ajejwe ubutumwa bw'igisata cingo n'imiryango muri paroisse Mushasha mu gisagara ca Gitega ariko kandi ari no mu ndongozi z'umuhari Korpingi. Hanyuma kandi rero mumva ko afisa amabanga ashobora kuba yegera abakristu akagira n'icababwiye kugira ngo nyabona incanco zigende neza. Nuko rero ikiganiro cacu cuno munsi tuza guhagarara uko abavyeyi babayeho uko bakuze ngo birashobora gutuma abana bataronka incanco uko bikwiye. Nuko rero nifashije abatumire twatumiye ngaha mu nyubako nzisambirizi Iterambere FM no ku rubuga Gitega Entertainment TV kugira ngo badufashe mwa kino kiganiro kidasanzwe. Umuremesha kiyago Nduwimana Françoise ariko kandi ndi kumwe n'indongozi ya quartier Nyabisindu mu ntara ya Gitega na commune Gitega Irakiza Alex. Ariko turi kumwe kandi na Manirambona Jean Bosco namwe muri mu gisata kijejwe ingo n'imiryango muri paroisse Mushasha mu gisagara ca Gitega ariko kandi mujejwe no muhari Korpingi Mushasha. Hanyuma turi kumwe kandi no muvyeyi acandagisha ikibondo ni nahazwe Edisa uri muvyeyi acandagisha ikibondo. Tuje ido nido ni kibazo tugomba duce irya nino turagira tuti mbega none uko abavyeyi bakuze birashobora gutuma koko abana bataronka incanco uko bikwiye kugira ngo rero duheze tubicigane no turabe nimba izo ngorane zihari. Hanyuma kandi ni umwanya wo gutora umuti duheze utange n'ubutumwa bwo guhanura. Nduwimana Françoise umuremesha kiyago ndagusubije ijambo. Hama novuga kuri ico kibazo muri ko muravuga yuko ivyabayeho vyatumye nk'abavyeyi bakera batacandagisha abana ntitwobifatiriya kuri iki gihe tugezeko kuko ubu unye ntibikimeze nka kera. Ni ukuvuga abavyeyi bakera bari injiji nayo ubu unye abavyeyi bubu twasaba yuko boca ubwenge kuko mu bisanzwe hari ingwara nyinshi zishobora gufata abana bacu bivanye nuko tutabacandagishije. Nico gituma rero twosaba abavyeyi ba kino gihe ko batofata imico nk'iyabakera. Je nibaza yuko umuvyeyi ari karanyumva afise umwana canke yo afise n'umugenzi afise umwana, umuvyeyi atuba yumva yuko yoshobora gucandagisha umwana muri kino gihe no musaba ko ubwo bujiji yo buvamwo akareka kwitwaza iyo mico y'abantu bakera. Ivya kera twarabihevye turabizi ko hari abavyeyi b'intagondwa ariko no basaba ko ico kintu kiri mu mutima wiwe gituma yovuga ngo ntiyacandazwe ngo umuvyeyi wiwe ntiyamucandagishije ariko amenye ko ibintu biri ubu si nk'ivya kera kandi bifungwa dufungurira abana ubu unye sinovuga yuko ari nk'ivya kera. Nico gituma rero hari gihe usanga umwana utamucandagishije
yanduriyeho izo ngwara zituma umwana amererwa nabi akamugara ntabifatiriye ngo afate ivyo vy'abantu bakera abizane muri kubu. hanyuma twongere duhe ijambo Irakiza Alex murongoye quartier Nyabisindu mu gisagara ca Gitega. Mbega none abavyeyi uko bakuze birashobora gutuma abana bataronka incanco uko bibereye? Murakoze cyane gose. Muri make nkuko kuva na kera bayivuga, ugerageje kuraba imigenzo y'abakera, kera baravuga ibintu byinshi, bavuga ngo hari abasenga za kiranga, ngo bamigoromiko. Ivyo rero keshi basha byitwaza, ugasanga hari abantu batagiye kugirisha incandu z'abavyeyi. Ikindi naco wasanga kanini amasengero ari kure canke bataronka ubutumwa bwira bashobore kumva ibijyanye n'incanco canke amavuriro, ugasanga ivuriro riri kure, ugasanga rero umuvyeyi yahisemo kutaja gucandagisha rero umwana. Ariko rero tugerageje kuraba ku vyubu nuko kera barashobora gucandagisha mugabo umwana ugasanga arakuze. Ariko mugihe cy'ubu kubera imibereho yagiye ahinduka y'ibihe, cyane cyane gufungura ibihe bigahinduka, ucubona ko umwana iyo utamucandagishije hamaze kuba hariho umubiri we ibintu bidakwiye neza byo gufungura, ucubona ko ashobora kumugara cyangwa agwara izindi indwara z'ibyaduka zitandukanye. Mu mivuga butumwa mu kwemera amashengero turi kumwe na Manirambona Jean Bosco. Nawe uri umuvyeyi kandi uravugana n'abavyeyi bafise ibibondo, munajejwe kandi n'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri paroisse Mushasha, hama kandi uri n'indongozi y'umuhari Korping Mushasha. Mbega none imigenzo ya kera uko abavyeyi babayeho urabona ko koko bishobora gutuma abana batitabira incanco? Ego murakoze kubona mutubajije ico kibazo. Wihweje kungene abavyeyi bakera barira abana no mu gihe turimo, tubanza kuraba igihe tugezemwo imyanya ibamike. Ariko abavyeyi bakera bagira umwitwarariko cyane cyane kugira ngo barondere imiti kama bahereza abana, ariko kubera ubu imiti kama ugiye kuraba nta myanya bayironkera. Nico gituma rero mu ngo n'imiryango turongoye cyangwa mu mihari turongoye two kwamaduhimiriza, dutegerezwa kwamishije kugishira imbere mu kubwira abavyeyi yuko mu gihe tugezemwo abana ari kubajana ku ncanco, kuko nico gituma n'Imana yahaye ubumenyi ingabirano z'abaganga kugira ngo bashobore kuza gukurikirana ubuzima bw'abantu. Kwico cyose rero no kugikengurura kandi n'abavyeyi tugomba tubamenyesha yuko batokengera aba bahawe izo ngabirano y'ukungene bose barakurikirana ubuzima bw'abana. Nkuko mu Kirundi baca umugani bati iza guhona zihera mu ruhongore. Abavyeyi nabo rero barakwiye kwitwararika amagara y'ibibondo. Kwibondo igiye kumera nabi, abarundi urusanga bariko barakura bamerewe nabi, ibikorwa bokoze batakibikora bikwiye kubera amagara make bakoranye, kubera batacancishijwe. Rero aho tugiye kuja hose tugiye kongereza umwete ngo twara tubigira mu makoraniro, mu ngo n'imiryango, mu gusigura muri eklezia, mu nyigisho twatubivuga. Turi kumwe n'umuvyeyi acandagisha ikibondo nini nahazwe Edisa, nawe uracandagisha ikibondo. Mbega none uko abavyeyi babayeho muri kahise birashobora gutuma abana badacandagwa? Ndaguhaye ijambo. Murakoze. Mu bijanye n'ivya kera abana benshi ntibigira bacandishwa. Ubu rero turahimiriza abantu bubu ko yuko boza baritaba incanco mu bijanye n'ivy'amagara meza, kubera ubu hari ibigwara byinshi bijanye n'ivya sida, ingwara nyinshi z'ibimuga. Turashaka kuza munamenyesha abana yuko mwoza mabashijana mu ncanco. Nakahe kamo tugira tuti akanti ntabanduka, nakahe kamo ngaruke rero kuri inyakubaho Irakiza Alex, indongozi ya quartier Nyabisindu, ubutuma bwanyu kubene igihugu n'abavyeyi bariko baratwumviriza iganino mu mpinga itandukanye y'igihugu? Ego murakoze kandi akamo tushobora guterera abene igihugu turongoye nuko twese abavyeyi dufise abana twese hobaho kumva mabwirizwa y'abaganga mu bisanzwe bwa mbere kugira ngo twese twitabirire urwo rucanco rw'abana. Hama rero twadutumira twebwe nyene hagati yacu mu ndongozi kugira ne bavuga bati bagacimbire banyumba 10
ico gihe kigeze cyo guca gucancisha abana twese tukava hasi tukaraba haba kwibarabara canke mu gacimbiri kacu tukamenya yuko bose bitabiriye ivyo bikorwa kugira ngo umuntu yatoba yagiye kwicancisha kugira ngo ntaze yanduza abandi. Akamo nk'impanuro mbega namwe Françoise mushobora guha abene gihugu urumuremesha kiyago wamana n'abavyeyi mu muri kumwe kandi uri umuganga wo mu kibano hari n'imiti mbere mufitiye ububasha bwo gutanga nko kuvura malaria n'izindi ndwara impanuro rero uheze ugatanga kwabo bavyeyi twumvise ko bashobora kwitwaza imigenzo yaho hambere. Murakoze ni kwa kundi nyene uko nama ndiko ndavuga mpanura abavyeyi badashobora kwitaho incanco z'abana imiryango iruguruye n'ukuri nta muvyeyi numwe ari kuriwe kudacandagisha ikibondo ciwe kuko nikazoza keza abari karondera umwana wiwe naco gituma je ndiko ndahimiriza abavyeyi bose bariko baranyumviriza ko gucandagisha umwana ari kirumara mu muryango kandi na wenyene vyonamufasha kuko ntiyoshima yuko umwana we wamugara kandi amabwirizwa yarayumvise bama barahimiriza twege abaganga bo mu kibano twamaturiko turabashikira abavyeyi benshi tubabwira ati igihe cyo gucandagisha abana kirageze ni murabe ubwo bukaye bwanyu muje gucandagisha ibibondo byanyu shaka uwo mwaka w'ibihumbi 2026 katamwana tuzotora atacandagishijwe. Murakoze cyane murakoze nyakubahwa Manirambona Jean Bosco butuma rero mugiye gutanga mugira muti ubu ntabanduka ku bavyeyi hanyuma ntihagiye umwana ataronka urucanco ubutuma bwanyu nk'impanuro. Ego murakoze ubu impanuro tugiye kubahereza abavyeyi aho turi mu nyigisho mu biganiro tugira no guhanura abavyeyi n'abakristo bose tuba turi imbere yuko bose boja hamwe bakaza barabarirana mu kibano aho bari harimo abusanga ataraba katolika bakavuga yuko gucancisha abana ataco bigize ariko rero tugiye gutanga impanuro yuko no mu kibano mo tugiye kuba turi kumwe nabo za barahanura babana nkuko duhawe inyigisho nabo bakaza baraha inyigisho bakababarira yuko umwana ducandazwe afatwa n'ingwara nyinshi kugira abandi nabo banyugwe n'ubwo rucanca tugire Kristo. Mugende mu bikore gutyo ubwo butumwa bwashikira benshi tuzobona iterambere ry'amagara meza biba biko amagara meza bakomotse ku gucandagisha abana kuko iyo umwana rose incanco zose zikwiye aragira amagara meza ibishobora gutuma n'umuryango utera imbere nuko rero bene gihugu muri ko muratwumviriza bakunze bisamirizi namwebwe mukurikirana imbonesha kure Gitega Entertainment TV haba kuri Facebook no kuri YouTube tubashimire cyane ariko kandi mbanza gushimira abatumire twari kumwe muremesha kiyago Ndowimana Françoise ndagushimire cyane ku kigo n'akanyamaduhaye. Murakoze cyane. Irakiza Alexis do quartier Nyabisindu ndakushimire cyane kubona mwaduhaye kano kanya. Murakoze cyane gose nanje nongeye kubashimira kuri mwatwizeye kudutumira ga kwisamizi yanyu murakoze. Manirambona Jean Bosco ndagushimira cyane kubona mwaduhaye aka kanya. Ego turabashimiye kubona mwiyumvire kudutumira kugira ngo dusangire ikiganiro c'incanco z'ibibondo. Ni nahazo Edisa nawe wagize neza cyane mu gutera kamo abandi bavyeyi bahetse ibibondo kandi baja ku ncanco ndagushimira cyane kubona witavye kano kamo twakuteye. Murakoze cyane mudose muduha kamo tuzogamburuka. Namwe mwariko muradukurikirana mwumvise ko twibagiye tugira tuti mbega none uko abavyeyi babayeho muri kahise birashobora gutuma abana bataronka incanco abatumire twari kumwe bagize ico bavuga bagira bati nyabona ayibambewe amase ya kera ntagiho mu rutaro ati nyabona abavyeyi vyashitse ntibaronka incanco ntibabikorera abana nyabona bajana abana akuncanco nabo bose begwa n'incanco baheze bazitabire ku bw'isoko ry'amagara meza. Kino kiganiro rero cari kiremeshejwe nanje Jean Dieu Nkunzimana giciye kibiriraho ngaha kunsamiriza itera imbere FM ariko kandi muzokurikirana kumbonesha kure Gitega Entertainment TV haba kuri Facebook no kuri YouTube ndabashimire ni harambe incanco mu gihugu ni haramba amagara meza.